twaratanguje isekeza ryo kurwanya coronavirus nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi yitiriye ndakira sinandura kandi sinanduza. Tumaze indwi zibiri dukora, turamaze kuronka rero abantu bashika 137 kandi mwari muzi yuko dufise n'abandi twari dufise kuko ikigo twagitanguye kuva ikigiza giteye. Rero hari ibipimo tumaze gukora tegera hafi 10,000 dushitsemo na buno munsi. Muri abo rero duteranije bose kuva dutangura, tutavuze isekeza ryonyene kuko turakora n'ibintu novuga twita kuraba iyo dutoye umwe yanduye tugenda tugapima abo bana bose, abo bana hafi kugira ngo turabe ko atawundi yo bayasigaye muhira. Turaba gusa bajya baza kurajya amasite twababwiye uko ari 3 umwe ubaye uwo tubanye kw'ingwara tugenda mu mihani wabo naho nyene tukabarondera kugira ngo dukingire abene gihugu. Rero muri rusangi kuva dutangura tumaze gushika ndavuga ukwezi kwa gatatu tumaze kugera ku bagwayi 328. Muri abo 237 barakize barataha. Byumvikana yuko ubuye uno munsi dufise abari ku miti bashika 90 dushizemo abo mwisekeza n'abandi tugenda turatora hirya no hino haba mu bitaro canke abagiye hamwe nabo twatoye kw'ingwara. Hanyuma murazi yuko hari umwe itavye Imana haraheze imisi itari mike. Rero turavye iki gikorwa byo kugenda neza kandi turashimira bene gihugu ko bitavye akamo batewe na leta. Mbere nko twari twabibemereye mu ndwi heze twaragiye mu Ruyigi aho twatanguje icese gupima umugera wa coronavirus hagati mu gihugu. Ku migwa mikuru y'intara twajanyeho ibikoresho n'amamashini yabigenewe. Ntitwagarukiye ngaho, turafise abarundi bene bacu bariko barataha ku bwinshi, naho nyene turafise ubundi buhinga bwo gupima vyihuta kugira ngo dufashe abene gihugu batahutse mu gihugu bashobore guca bataha muhira ntibamara ijya misi 14 mu masite yabigenewe. Ico gikorwa naco twaragikoze mu duheze aho twapimye bashika 205 mu ntara y'Uruyigi. Indwi itangura novuga ejo na hirya yejo kuwa kane hariho abashika 700 nabo nyene bazotaha baciye mu ntara y'Amakamba, nabo nyene tuzoheza tubapime. Rero muri rusangi igikorwa kiri hagati mu gihugu, gikorwa ku mipaka igihugu cy'Uburundi gihana n'ibindi bihugu, kandi bizokorwa no mu gihugu cyose ngo twabitekanije. Mbere ubu dukiye kongera ko novuga kabijya aho ejo ku munsi wa kabiri, ku wa gatatu no ku wa kane tuzotanga inyigisho ku bene gihugu bose. Izo nyigisho rero zizotangwa nko nabiberetse n'abaremesha kiyago bagera hafi 1200 ku bucimbiri bwose, hamwe bafatanije n'abakuru b'imitumba, bafatanije kandi n'abakuru b'ubucimbiri, bafatanije kandi na bamwe yita by'isuku bajya twabahaye amapikipiki bazotegeza kuja ku mitumba no ku bucimbiri bigishe abene gihugu ivyerekeye kurwanya coronavirus. Twarashizeho novuga ubutabo bwanditse mu Kirundi aho mwene gihugu wese azoshobora gutomokerwa ingene yo kwikingira kino kiza, na cyane cyane akaravye neza n'amazi n'isabune, akoresheje ya sabune na cyane cyane bururu. Muzi yuko igiciro cagabanuwe ibice 50% bikabigurwa 150 bigurwa mu 300. Eka mbere bakabaza n'ibibazo, bazobaza abaganga bazoba bishikiye ku bucimbiri kugira ngo muri iyo minsi 3 umuntu wese ashobore gutomokerwa ati mbega none jewe mbonye ibimenyetso no kwitura ivuriro ririhe. Abakuru mamvure mato mato niho bazoba bari, nabo nyene twarabahaye inyigisho bazoba bahari mu minsi 3. Umuntu wese yisanzure abaza ikibazo kugira ngo twese hamwe
dushobore kurwanya kino kiza atawuvuyemo. Ivyo bizotuma rero ata muntu n'umwe ashobora kuvuga ati je sinashikiriwe, kumbe sinari mfise radio kumviriza amakuru. Ubu tubasabira kuja ku mucimbiri imisi 3, ukuvuga kuva saa 3 gushika saa 5. Udashoboye kuba washitseho umunsi wa mbere ukagenda ku munsi wa kabiri cyangwa ku munsi wa gatatu n'amasaha 2, izo nyigisho ziba zikwiye. Ibyo rero twaciye dubishira hamwe, novuga n'indwi yahariwe amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo, aho naho nyene muri iyo minsi 3 hambavu yo kwigisha kwikingira ikiza coronavirus hazotangwa ibinini vy'inzoka ku bana bafise kuva gushika ku myaka 14 hamwe n'abadamu bibungenze barenza amezi 3 y'imbanyi. Ivyo rero kandi bakazoronswa abana bari munsi y'imyaka 5 amama ya vitamine A. Ivyo navyo twabigize kubera iki? Kare abene y'ubantu bagenda ku mavuriro, ubu twashatse kubegereza ibikorwa. Bazobasanga rero ku bucimbiri, abenemesha kiyago nibo dushaka guha ico gikorwa kugira bara badufasha kuvura ingwara ya malaria. Ubu uye nibi byo gutanga ibinini vy'inzoka, gutanga amama ya vitamine A agwanya uruhumyi canke izindi nyigisho, dushaka yuko bazoza bikorera ku bucimbiri bari kumwe n'amajeje intwara bitoreye ku mitumba no ku bucimbiri. Rero twiteze ko abana bari munsi y'imyaka 15 bazoronswa ikinini ca albendazole kivura inzoka bagera ku miliyoni 4 n'amajana n'ibihumbi 708 n'amajana 676, hamwe n'abapfasoni bibungenze barenza imbanyi irenza amezi 3 bashika ku bihumbi 297 n'amajana 816. Tukitega kandi yuko kuri ubwo bucimbiri ku mitumba no bucimbiri hazoronswa abana bari munsi y'imyaka 5 amama ya vitamine A abakingira uruhumyi bashika 1,823 n'amajana 873. Ivyo rero turashimira leta n'abasanzwe bayishigikiye ko uburyo bwabonetse. Abazodufasha abaremesha kiyago, abakuru b'imitumba bazoshobora kuronswa n'agashiro kabute kugira bikore neza, hanyuma bakore amaraporo ibyo bakoze bayashikane ku mavuriro abegereye, kuko abaremesha kiyago bose barafise ivuriro bakukira. Abona imbere niho muri wa mugambi wa leta bazonadufasha kuri yama poste de secours. Nukuvuga dusa n'ababitanguye, nukugira tuwe turabamenyereza bamenye yuko amagara y'abene gihugu by'ukuri n'abene gihugu afisemo uruhara kugira ngo agende neza.